Yego mecane nashaka kuvuga ikintu kimwe gikomeye mu Burundi nta bantu bapfungiye ibyo bavuga y'abantu bose bavuga mu Burundi baca bapfunga nta busho tworonka twakwizamo twese turekuriye kuvuga umugabo ateca amategeko kubuza ni naco tutashaka kubabwira neza yuko nimba no munsi umuntu avuze ugasanga avuze ibiteko biri nica amategeko amusaba kwirinda ubutungane buramukurikirana nico gituma ngaho mugiye kuraba muze mutubarize nk'abantu mutubwira ati mutubwira abantu bapfunze bazize ico bavuze giteye kubiri nuko bakurikije amategeko niho hari kibazo ngaho abantu bamwe kubaza imisi yose mbega wavuze ibintu ari uko birekuriwe n'amategeko kubivuga mugurenze kubiri n'amategeko kugira ngo abanyagihugu babeho societe ibeho barakobaza ubutungane nico bubereyeho twashaka kubabwira kino gihe rero abantu bapfunzwe ni benshi cyane bazira ibyaha bitandukanye hari abazira ibyo bakoze hari abazira ibyo bakoze bavuze ivyo ni ibintu bikunda kuba kuko n'amategeko y'igihugu kandi aravyerekana neza yuko ati jewe ngahanye ibi bintu naho ndabivuze n'amakosa kandi ari abantu benshi bakunda kubisabira n'ikigongwe ntibarinde no gupfungwa bagatanga n'amande hari n'abandi usanga akarimi kagoye ugasanga yavuze ibirengeye ije amategeko muri kurira hamarira gahano n'amategeko